Muri Ekereziya turamutse duhimbaza umuryango mweranda. Ibisomwa vy'uwu munsi biratubwira uruhara rw'umwe wese mu muryango. Ubwa mbere na mbere ku bavyeyi ni guhereza umwana Imana kugira ngo akurere mu Mana, kandi Imana abe ariyo imubungabunga. Abavyeyi ba Yezu rero baramutwaye kumuhereza nk'uko ibwirizwa ry'Imana ryabisaba ngo umwana w'imfura wese azoheberwa Umukama. Ivyo tubisoma mu nkuru nziza yanditswe na Luka. Pawulo mweranda nawe nyene aratubwira uko umwe wese yokwigenza mu muryango. Ivyo navyo tubisanga mu ikete Pawulo yandikiye abakorosi avuga ati: mwa bagore, nimugamburukire abagabo banyu nk'uko bibereye mu Mukama. Mwa bagabo namwe, nimukunde abagore banyu, ntimuri birabuza umutima. Mwa bana, nimugamburukire abavyeyi muri vyose, nivyo binezera Umukama. Namwe mwa bavyeyi, ntimuturubike abana banyu, bohava bihebura. Mu gisomwa ca mbere dusoma mu gitabo c'ubwitonzi baravuga ngo: ineza uzogirira so ntizokwibagirwa, kandi izohanagura ibicumuro vyawe. None rero bakunzi b'Imana, ko uwo munsi mukuru w'umuryango mweranda wahuriranye n'umunsi wo kurangiza umwaka, nimuze dusubize amaso inyuma, twirimbure, turabe uko twaranguye ishaka ry'Imana mu miryango yacu. Nk'umuvyeyi, ni gute nakoze ico Imana inshakako mu muryango? Nk'umwana, ni gute nabaye umwana ahimbara Imana, abavyeyi, inshuti n'abagenzi? Aho vyagenze neza ndashimira Imana, aho bitagenze neza ndigaya. Uwo munsi rero ni umunsi wo guhereza Imana imigambi n'ivyifuzo vyanje, kugira ngo mu mwaka uza nzobe umuntu ahimbara Imana mu muryango, nk'umwana nkurane ubwiza n'ubwitonzi mu maso y'Imana n'abantu, nk'umuvyeyi naho mbe ndereye Imana, mbe nderagakura. Nitugire Kristo.